bitaradushikira tuza kubura byose, turabura umuvyeyi, turabura umwana. Urumva ko bitandukanye n'ingene bahamagara abandi. Wa muvuzi rero twavana ku ivuriro rya kabiri n'abahasanze aca arababwira ati rero ko avuze kwaje reka tube turategura ibishoboka kugira we ashike ibisabwa byose vyateguwe. Barambwiye rero ko ari uko vyagenze, barateguye ibisabwa byose, we yagiye gushika ari ukwitegura aca akora igikorwa gisigaye. Bakunzi ba Axia Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, turi n'iteka ryo kubaha ikaze muri iki kiganiro tugire. Jewe nitwa Ingabire Beri Chancel, n'umunsi tukaba twarose umutumire, reka nagusabe idondoro. Murakoze cyane. Naje nitwa Nezereza Hashe. Sinzi ko hari ikirenze iki. Ego no musi baje kwashimira kwanza ku kanya muduhaye, mu mwanya muduhaye wo gushobora kuganira namwe. Hama uno musi agira atuganirize ku ngene yakiriye iteka ryo kuba umuvyeyi, iteka ryo kwakira ryo kugira ibakwe ryo gutanga ubuzima. Yego utubwira ingene byagenze, ingene wabyakiriye, n'ingene byari bimeze waciye muri murakoze cyane. Hari iteka ryo kwitwa umuvyeyi n'iteka ryo gutanga ubuzima, kuko urashaka kwitwa umuvyeyi atari ukubera gusa watanze ubuzima, kubera ufise uwo mutima kivyeyi ugasanga uriswe umuvyeyi. Cyashimangira kuri iryo teka rero ryo gutanga ubuzima, kuko naryo n'irindi teka ridahabwa bose, kuko n'ingabire itangwa n'Imana. Mu gihe uba utarayironka ukomeza kurindira. N'ahantu umuntu agenda arahura na vyinshi bitandukanye nk'uko mwabivuze, uragenda urahura na vyiza na bibi. Nko muri kano kanya numva no basangiza ibihe naciyemwo ngitangura gutegwa iryo teka ryo gutanga ubuzima, kuko niho nari ntazi nanje ivyari byo, ntazi ivyo nza guhura navyo. Urumva ubukeneye kubona ubufise igisharara cyo kubona ico gihe nawe we witwa ko utanze ubuzima biciye kwiteka uba watewe. Rero ico gihe novuga ko ntivyoroshe, kuko umuntu aba yiteze yuko biza kugenda neza, nubwo uba ufise ubwoba utazi ingene biza kugenda, wewe uba ushaka ko ibintu bigenda neza. Mugabo novuga ko vyagenze neza kuko Imana yarahabaye, muga inzira vyafashe yariruhije. Sinovuga ko yari yoroshe. Vyitwa ko ari ryo rya mbere ugiye muri urwo rugendo. Novuga ko narituye ivuriro nk'abandi bose, kuko harabaho amavuriro mato mato, hakabaho amavuriro makuru, kuko je nanje nituye rikuru, kuko ivuriro ritoyi uragitura mugaho hagize ikigorana baca bakurungika ku ivuriro rikuru. Muga ivuriro rikuru aho bitandukaniye, hagize ikigorana haba hariho uwo babikora ko afise ubumenyi, novuga ko busumbirije ububa buri ku ivuriro ritoyi. Rero ngeze ku iryo vuriro rikuru ico gihe si vuba, urumva haraciye imyaka 11, umva ko atari vuba. Nagiriwe nakigwa n'abantu twari duhereje rimwe, kuko hari haciye umwaka umwe
mpejeje amashuri nari numva mpimbawe cyane wakiriwe n'abantu mwahorana ku ntebe y'ishuri uravyumva nawe biba ari ibintu uvuga uti aha ndi mu maboko meza baranyakira nk'abandi bose ibintu byari bimeze neza mugabo kumwe navuze nti ku ivuriro rikuru haba hariho abavuzi bafite ubumenyi butandukanye novuga ko harageze aho bidafata ya nzira nziza nyine umuntu aba yari yiteze bigasaba ko bikora kuri wa muvuzi afise ubumenyi busumbirije rero hageze yuko bamwikorako novuga ko ariho byaciye bitangura kutagenda neza kurumva barinze bamwikorako nuko baba babona ko bobo hari byagoranye barengewe hageze ko tuja ku yindi ntambwe ahashitse novuga yuko byabaye ibintu biremereye bigoye ku muvyeyi ariko aritegurira gutanguza ko abari mu bubabare bw'umubiri ego mugabo aba yizeye yuko hari ikiza kuvamo ntiyashotse akora icyo yarahamagariwe ahubwo we yavuze ati kuri uyu mwanya jewe ntacyo mpava nkora nimurabe yuko yoja ahandi aranafata n'umwanya kuko mu bintu by'ubuvuzi hariho amaterme sinzi mu kirundi ingene no kuvuga amajambo tekinike ariho atandukanye yaza arakoresha mu kuvuga mugabo nanje naravyumva kuko urumva nari mu mutwe byari bikiriyo byose hari haciye umwaka umwe mpejeje kimwe muri byinshi yoba yaravuze nafashe nuko harimo yuko noba ntakurikiranye imbanyi yanje ariyo mpamvu atakirenze ibyakozwe cyo hava gikorwa mugabo urumva nanje ngiye kubiraba nari nabikoze kuko nari mfise vyankenerwa nari mfise agakaye umuvyeyi asabwa ko gukurikiranya iyo mbanyi nari mfise n'akandi karimo ama ecography ashika kuri 6 kubisanzwe ayategekanijwe kenshi bavuga ko ari 3 urumva je ko nari nagerageje ico rero nico kiri muri byinshi nashoboye kugumya numva ngira we ashaka kuba yari afise izindi mvo ziwiwe kandi urumva bimaze kugeraho abo bari banyakiriye umva ko twavanye ku ntebe y'ishuri babona ahubwo ko bitegerezwa gukorwa ntibumva yuko nova ngaho nkaja ahandi hantu kandi urumva wamaze umwanya ku ivuriro kugira uje kurindi biragusaba ko utwarana urupapuro muri uyo mwanya rero sinashoboye kururonka kuko we yavuga gusa ati ni mu murungike aje ahandi n'ibyo bindi rero byagiye birakurikira hama bamwe twarukira hamwe urumva oya ntitwarutse hamwe twari twarangirije rimwe amashuri bo bagerageza kuraba yuko byoshoboka muga nanje nkabona yuko bitariko birarengana kubera hariho iby'ubuzi bike ndababwira ati ntiduhatireko reka nunguruze nje kurindi vuriro bigishoboka hakiri kare atabirononekara hama je ndasohoka umva haba hari abaguherekeje ndibuka harimo kuri wanje ego yaritavye imana imwakire
nawe yari afise ubumenyi bukeyi muri ivyo, yarumva ingene wa muvuzi yari karambwira vya bintu, mugabo ntiyibaza ko ari je noba ndiko ndabibwirwa. Sohotse rero ndamubwira nti burya rero twunguruze turabe tuje kurindi vuriro. Yabaye nk'utangara aravuga ati kumbe vya bintu nariko ndumva niwe wariko urabibwirwa. Yego rero hariho n'abashingantahe twari kumwe, wewe rero yabaye nawe nk'utangara, mugabo kubera azi yuko uko umwanya ugenda niko ibintu bitagenda neza, we yarabyumva ko harimo ububangutsi bw'uko twoja aho handi ku rindi vuriro ko ngaho bidashoboye gukunda. Mugabo abashingantahe baraba nabo nk'abatavyumva, bashaka kuvuga ati reka turindire tubaze impamvu ivyo tugiye kurondera ahandi ngaha bitokorwa. Mu mwanya bari muri ivyo, umwe mukuru wanje yacarambira ati wewe rero urazi yuko ngaha uko duteba niko bitagenda neza, ngo twebwe tubandanye tugende turabe ko turonka ingene dushika kurindi vuriro. Tuba turagiye rero, uko rero vyagiye kurubandanya ari ibintu bigoye. N'iryo rindi vuriro twagiye tushitseko nahone sinashoboye kwakirwa. Hoho twasanze huzuye, batubwira yuko n'ibikoresho bokenera kugira bashobore kumfasha bitariko biraboneka, kubera hari abantu benshi vyakoze bitokwihuta kuboneka, kandi nanje ari ibintu babona vyihutirwa. Mugabo ikintu ciza bakoze, baciye bampa, kuko mu kuva aho hambere urumva ko naherekejwe na mukuru wanje n'abari bamperekeje, nta muvuzi twari kumwe. Aho ha kabiri rero baciye bampa umuvuzi, kuko barabona ko ari ibintu vyihutirwa nabo badashoboye kubikora. Bacambwira ati reka tuguhe umuvuzi mujane kugira aho ugiye binyaruke, kuko ni ibintu biriko birasaba ko vyihutirwa atakirononekana. Umva ko ari ikintu ciza. Rero uwo muvuzi turaheza turagenda kurindi vuriro rigira gatatu, mperekejwe n'uwo muvuzi waho hantu. Nahone turahashika, nahone sinashobora kwakira. Urumva ko umwanya utera uba munini, kandi byariko birasaba ko nakirwa vuba bwangu. Aho naho ku ivuriro rya gatatu tuhageze, batubwiye yuko ibikoresho bamaze ikintu c'iminsi 3 atavyo bafise, batariko barakira abantu bisabwa ko bakogwa. Kuko urumva ico gihe ivyo kwibaruka neza vyari vyamaze hari hamaze kuba intambamyi, ivyari byamaze kuboneka ko bitagishobotse, vyasaba ko mogwa, ni kuvuga operation ariyo cesarienne. Bo rero baca bavuga ko haciye iminsi 3 ivyo bikoresho bisabwa atavyo bafise. Urumva ko ngeze ku ivuriro rya gatatu nahone ntibishobotse. Ndumva bisaba ko tuvaho tuja ahandi. Wa muvuzi navana kuri rya vuriro rya kabiri, burya turagumanye tuja ku ivuriro rigira 4. Tugeze rero ku ivuriro rigira 4 nahone ntivyakunda. Ntivyakunze gute? Twasanze nahone hariho abandi bavyeyi barindiriye, baratubwira ati twebwe rero ngaha dufise umuvuzi umwe ashoboye ivyo bintu, kandi turafise natwe abasanzwe ngaha barindiriye. Rero uwo muntu ntimwirirwe muranamwururutsa, ahubwo tera mubandanya ahandi. Aho tugeze ku ivuriro rigira 4. Rero nukwihebura. Rero urumva uri umuvyeyi, bica bitangura kutagenda neza. Ego mbaye nk'usubira inyuma tukiri ku ivuriro rya gatatu, mbonye ko bidakunze, nasabye ikintu kimwe gusa.
banyumviririze yuko umwana agihema, kuko navuga nti nimba agihema ndacafise igituma nokomeza urugendo. Mugabo hamwe nosanga atagihema, urumva vyo bivyo kugenda buke buke atacihuta kirekire. Uri umuvyeyi ho urumva yuko uvuga uti nta gisigaye, naho na jewe bitogenda neza. Kuba abari n'umwana wa mbere usanga ukwihebura ko bari kure kure. Naho rero kuri iryo vuriro rya kane bigenze uko, mbonye ko ntagiye kwakirwa, ndasavye ico kintu. Ndasavye munyumviririze yuko umwana agihema. Rero icari kibabaje nuko wasanga bari basabye kubikora, kubera urumva nabo bavuga bati uwaje ava ahandi, ugasanga ntibabibangukiye. Wa muvuzi yamperekeza ko yababizi acaba niwe abinkorera, akavuga ati je ndumva umwana aracahema. Kuri iryo vuriro rya kane rero nukuri nari namaze no kuruha, kwihebura. Urumva ntivyari ibintu vyoroshe. Urumva n'ababa baguherekeje birateba bakarengerwa, kuko harageze aho umwe mukuru wanje abona yuko ibintu bigiye kuba nabi, atangura kurira. Urumva niwe bari bazi yuko afise ico abizi ko, umva baca babona yuko ibintu bigiye kutamera neza. Mugabo ndibuka ko ico gihe cyose nari mfise ishapure mu maboko, nubwo bitakunda ko ndayivuga, nari ndayifise mu maboko, kandi nari mfise n'abamperekeje nabona yuko bariko barakomeza igisabisho. Numva ko tutakiriwe kw'ivuriro rya kane, dutegereza gutarataza tuja ahandi, tuca turarondera irindi vuriro rero rigira gatanu. Aribyo nashoboye kwakirirwa ko, mugabo nza kuhashika namaze kuruha rwose, ntagishobora no kumenya ibiriko biraba. Novuga ko rero kuri iryo vuriro rya gatanu abari bahari barashizemo ububangutsi, kuko barabona yuko ibintu bigeze habi. No kuvuga ibyabaye kuri iryo vuriro naje kubibwirwa mu nyuma, ibintu byamaze guhera, bambwira ati burya byagenze ukuntu nuko. Numva uko byagenze naho twarashitse, uwo muvuzi yategerezwa kubikora, yari kwizamu. Mu kumuhamagara kubisanzwe baravuga ati turaronse umugwayi bimeze gutya na gutya, mwoza mukamuraba hama gaheza gufata decision. Mugabo mu kumuhamagara bambwiye ko atari uko vyagenze. Bamubwiye ati hamwe mu mari minota 10 utaradushikira tuza kubura byose, turabura umuvyeyi, turabura umwana. Urumva ko bitandukanye n'ingene bahamagara abandi. Wa muvuzi rero twavana ku ivuriro rya kabiri n'abahasanze, aca arababwira ati rero ko avuze kwaje, reka tube turategura ibishoboka kugira we ashike ibisabwa byose vyateguwe. Barambwiye rero ko ari uko vyagenze, barateguye ibisabwa byose, we yagiye gushika ari ukwitegura, aca akora igikorwa gisigaye. Urumva ko Imana yabanye nanje, ico kibondo kiraheze kiraboneka. Bambwiye yuko kimaze kuboneka, ikintu navuze nti ni mu nterere akaririmbo k'Imana. Bararirimba, hama bahejeje ngo naciye mvuga, no kuvuga by'amavuriro yose aho nagiye ndaca hari ibitari bimeze neza, bivanye n'abari kunyakira, bivanye n'ivyavuzwe, bivanye n'ivyo twagiye turahura. Nta na kimwe navuga, mugabo nasa byose naravyakira nkanuma, mugabo biri muri jewe. Rero ngo naciye mpera
kuri rya vuriro rya mbere ntangura kuvuga nti Mana ndahariye naka byagenze uku ndava kuri rya vuriro rya mbere ndasubira kurikurikira kugeza aho nari ngeze ngaho ndavuga nti Mana ndahariye abo bantu urumva nkagenda nabivuga rero naheruka guheza jewe bamwe naba ndabazi kuko uri umunyeshuri uramenya abarezi nubwo mwebwe batabamenya bose mwese mugabo usanga ubazi rero wasanga bamwe ndabazi cyane rero ngo mvuga nti ndahariye nakana ikindi bambwiye nuko uyo muvuzi yakoze ico gikorwa yagiye kubaza ibintu uko bimeze nawe nahejeje ati rero none byagenze gute. Ikindi kibazo naco bambwiye babajije ati uyu muntu asenga hehe. Urumva je bari bwambwire ibintu ko byagenze rero bamubwiye ingene vyagiye biragenda aho hantu hose acavuga ati nukuri yahavuye ashima Imana kandi yahariye abantu bose bamukomerekeje. Ivyo rero yabibwiye mukuru wanje niwe yahavuye ambwira ati burya ibintu vyagenze uko rero novuga yuko muri ivyo bihe bitoroshe naciyemo ubwo bubabare nari ndimwo ivyo twagiye turahura Imana yabihejeje neza irigaragaza nk'Imana. Ico kibondo narakironse mugabo ngira ko kubera uwo mwanya wabaye muremure caciye kigwara ndibuka yuko twaciye tumara iminsi ishikandi bariko baravura uwo mwana mugabo yaheze neza. Ndashima Imana nahavuye ndagiza neza Imana irahankura irigaragaza ivyo bitari vyiza vyose ndabirengana neza. Nuko vyahavuye bigenda ndumva ntivyari vyoroshe ariko Imana ishimwe ko bwa mbere yabakomeje ikabazigamira n'ikibondo. Jewe ntegereye yuko hari abantu badategera agateka k'umukenyezi n'ingenzi ariko Imana ishimwe ko vyagenze neza. Amen. Nashaka kubabaza nyuma yaho mumaze kubibaruka ibindi bibondo vyoba vyaragenze nk'ubwa mbere canke ho vyari vyoroshe byari bimeze gute? Novuga ko bagiye barakurikira urumva gutanga ubuzima ntibyigera vyoroha mugabo uravuga uti sico kimwe n'ikindi kandi nivyo iteka ry'umuvyeyi burya umuvyeyi yibungenze aba yiteze gutanga ubuzima nukuri hariho abafise uruhara runini mu gukurikirana iryo teka aba yiteze ryo gutanga ubuzima. Abafise rero urwo ruhara runini urumva abona agenda asubiramo ko ahanini ari abavuzi no kuri abo bakurikira ntivyagenze nk'uko hoho novuga yuko byabaye uko vyategereza kugenda. Ivyo umuntu agenda arahura navyo vyari bisanzwe bitabaye nk'uko nafashe umwanya muremure njaha bidakunda urumva yuko bitandukanye. Ni n'igiki muhanura abo genzi ko bitwa abakiriza abo bakira abo bagore mu kugira umugore yumve ko akigumanye ryateka ni nk'igiki mubahanura? Ni kuvuga kuba umuvuzi ni umuhamagaro. Umaze kuba umuhamagaro rero ni ikintu ubamwo ukunze ni ukuvuga umubabaro w'uwundi uwugira uwiwawe. Rero mu gihe rero umaze kuvyakira gutyo bica vyoroha kuko urya umubabaro umuvyeyi agira yibungenza agomba gutanga ubuzima uwugize uwiwawe
nukuri biroroha yuko ukurikirana uwo muvyeyi kandi bikagenda neza. No kuvuga ico nsaba nico, kandi twese duhamagariwe mu buzima bwa misi yose nuko umwe wese afata umubabaro wa mugenzi we akawubwira bwiwe. Ico kirakwiye, umaze kuba ugifise nukuri vyose bica bigenda neza. Yego cyane, murakoze. Hama mwatubwiye umwana wanyu wa mbere yaragwaye, ntiyoba yarwaye indwara yoba yaramukurikiranye ku buryo n'ubu yoba ikigwaye canke yaragwaye hama aragira igihe birahera? Yaragwaye, novuga yuko yagwaye. Je ngiye kubiraba nibaza ko vyavuye kuri uyo mwanya muremure, kuko ni hamwe h'ibitangaro. Je mvuga ko ari igitangaro kuko uwo mwanya wabaye muremure cyane ku buryo novuga kuba narose umwana akomeye nta buhinga bw'umwana w'umuntu novuga ngo narakoze. Ni igitangaro c'Imana kubera uwo mwanya ni muremure cyane. Murumva kuja kwakirwa kw'ivuriro rigira gatanu, ni ibintu vyatwaye umwanya munini. Rero nibaza ko iyo ngwara yiwe yavuye rero kuri uwo mwanya muremure namaze atarashobora kuvuka, kuko barabivuye arakira. Yego byarangiranye n'ico gihe, si ingwara yamukurikiranye n'ukuri, Imana yarakinze biragenda neza. Nk'uko twabibonye tugishika, twabonye yuko muherutse no kwibaruka ikindi kibondo nyito. Nta ntahe muba mufise kw'ico kibondo mwatubwiye, mwaducishije ko yuko naho byari bimeze gutyo ku mwana wa mbere, ku bandi bana bitage biramera nk'ukoye. Nta ntahe mwoduha ko uwo mwana muherutse kwibaruka? Uyo rero wewe mperutse afise intahe ikomeye ikomeye gose. Gusa urumva wewe biratandukanye n'uwo wa mbere, nuko wewe vyavuye ku ngwara, ku magara, uravyumva. Nukuvuga iyo biza kuba nk'uko ko kuwa mbere hakabaho umwanya muremure, novuga yuko yaba jewe yaba ico kibondo twese nta n'umwe yari kuharokoka. Umva ko bitandukanye, harabaye ububangutsi budasanzwe kuko yari ingwara, ni ingwara zikuse gufata abakenyezi bibungenze. Irafise ibimenyetso vyayo, harimo cane cane ivumbuka ry'umurindi w'amaraso n'ibindi bibiherekeza. Rero niyo ngwara nagize kuri uyu mwana aheruka. Nukuvuga rero vyovyo urinze ugira iyo ngwara iri ku rwego rwo hejuru, novuga severe, no kuvuga hariho bigitangura canke yamaze kuba iba nini, ngira niko novyita. Ububangutsi si bumwe. Rero jewe vyari vyamaze kugera ku rwego rurerure, bisaba ko haba ububangutsi budasanzwe, kandi n'ukuri bwarahabaye, kuko iyo butaba niho mvuga yuko na jewe yaba jewe yari ico kibondo, n'ukuri ntitwari kuharokoka. Novuga ko Imana yakomeje kwigaragaza nk'Imana nyene, irabikora ndashobora kurokoka. Ni ibintu vyari bitangaje cane, kuko n'abavuzi babikora bavuga bati reka dukore turabe ico Imana iza kuduha. Imana rero iraheza irabikora, irabaha ikibondo, iraheza irandokora na jewe. Yego, novuga ko bitandukanye cyane n'ukuri. Haraba ububangutsi budasanzwe. Kuwa mbere naho urumva yuko nagiye ndaca mu bitandukanye bigoye. Urumva Imana ifise amayira yayo ngene igenda iragaragaza ububasha bwayo, niko nobivuga. Imana ishimwe ko yakomeje ibana namwe, igakomeza ibarinda n'ubu ikibarizi. Nabonye umwana ameze neza ameze neza. Abana babiri twashoboye kubona, ariko umwana wa mbere ntitwashoboye kumubona. Nibaza yuko tuzoshobora kugaruka. Mwasanze yafashe urugendo, yajanye na papa wiwe. Hariho urubanza yatashe ruguru, yashimye rero kugenda bajanye, ngira ngo bafatanye urugendo, irungu ntirimwice. Oya, tuzogaruka nta na
kimwe umuryango ukwiye twumve ndazi murafise byinshi byo kutubwira inyuma y'ubwo buzima ingene mwabibaniyemo n'umufasha wanyu ingene ubuzima bwagiye burabandanya abana bagakura n'ibindi nyene byose yego nta kibazo karibu n'ukuri ndabashimiye cyane kandi ku mwanya mwaduhaye mwari gushobora kuba muri mu bindi ariko mwemeye murabiduha kugira mudusangize iyi ntahe yanyu ndazi hariyo benshi izogirira akamaro hariyo benshi izubaka ndabashimiye cyane yari Ingabire Belle Chancel kumwe na Nezereza Rachel murakoze